Ndabaramukije mwebwe mwese mudahengeshanya kuba muri hafi y'amateleviziyo yanyu kugira ngo murabe ibiganiro vya BTV. Ndamutse cyane bimwe bivuye ku mutima mwebwe mudahengeshanya kuraba ikiganiro ca BTV Sport. Mbonereho nakanya kubaramutsa cyane nongera ndababwira yuko ntari jenyine mu kiganiro cy'uno munsi ndi kumwe na Museminari mwaramutse. Mwaramutse neza Prosper. Umeze neza? Shimira uhora. Genda kurambura n'umusore yumutse kabisa ameze neza. Yakwe? Yego. Yego kabisa. Ubona nkuyaka? Yego. Nihereze umuntu. Muri no minsi wihereje umuntu yobara amahoro gose. Kano kubiherera. D'accord. Nuko muti none mudufitiye kuno munsi mu biganiro cy'uno munsi inkuru ya mbere ni ibintu bisa nuko umengo nibitangaza mu gikombe cy'umukuru w'igihugu aho imigwi imwe ifise amazina ifatwa yuko ari imigwi ikomakomeye yasezerewe kandi gasezererwa n'imigwi yo mu cicaro ca kabiri. Cicaro ca kabiri. Turabiganira ko mu gikombe cy'umukuru w'igihugu. Nuko mwavyumvise. Hanyuma tuvuye mu gikombe cy'umukuru w'igihugu tuja mu rukino, tuja mu guserukira gihugu intamba mu rugamba. Museminari abakinyi barenga 40 bo gukuramwo abakinyi ngirango 23 mu minsi 10 ningahe namahoro. Sinumva nanje sinatahuye impamvu yahamagaye abakinyi nkabo. Nene babwiye rero mu ntangamara hariko haraba inkino z'igikombe cy'umukuru w'igihugu bageze mu gice ca 16 gishiri cyanyuma. Inkino urumva ko zikihari Museminari mugabo rero imigwi imwe y'ibihangange ejo na hirya yejo yarasezerewe. Mugabo inkuru yavuzwe cyane ku munsi wa gatatu buca ari ku munsi wa kane yari inkuru ijanye n'umugwi wa Aigle Noir wasezerewe n'umugwi wa Tel Aviv mu cicaro ca kabiri. Mbere haciye hakurikira n'izindi ngingo mugabo reka turindire tuvuge kuri urwo rukino. Ni inka yuri inzu Aigle Noir ikuwe mu higanwa n'umugwi nka Tel Aviv. Boje ku bwanje sinovuga yuko ari inka yuri inzu kuko ubwa mbere na mbere turetse na Aigle Noir urabe byashikiye Kayanza United urabe bakogwamo n'umugwi wa Garage Express yo mu ntara ya Gitega urabe byaraye bishikiye umugwi wa Atletico urabe dufatire muri rusangi imigwi yo mu cicaro ca mbere yagiye. Ega na Muzinga yo mu cicaro ca kabiri yaratashe. Na Muzinga yaratashe. Nako Muzinga si yo mu cicaro ca mbere. Yo mu cicaro ca mbere yatsinzwe na Liniere do Mwumba. Urumva? No kuvuga dufatiye hamwe muri rusangi ku kijanye n'iyo migwi. Urabona neza yuko football umupira w'amaguru uko buca sikubwira. Jewe ndabiha insiguro zibiri. Ubwa mbere na mbere imigwi yo mu cicaro ca mbere. Irafise ubwibone. Yabonye iti twe turafise amafaranga, twe turakomeye, turi mu cicaro ca mbere, turakuze, tumeze gute. Bacabagaya imigwi yo mu cicaro ca kabiri. Mw'ijambo rimwe uti barijajaye. Mugabo uravye imigwi yo mu cicaro ca kabiri ikuyemwo iyo mu cicaro ca mbere ni imigwi nayo yo mu cicaro ca kabiri izi imbere rikigwanira kuduka. No kuvuga ugiye kuraba ubushobozi bw'iyo migwi yo mu cicaro ca kabiri bafise ahanini uzoza gusanga budatandukanye nubwo mu cicaro ca mbere bafise. Nivyo ntuza kuvuga yuko nk'umugwi wa Tel Aviv ufise uburyo bungana nubwo Aigle Noir ifise, ariko uca wumva ingene Aigle Noir igenda gutsindira Flambeau du Centre igatsinda hari umugwi numwe Aigle Noir ntituguma bakagwana na Rukinzo. Rukinzo iriko ishaka igikombe bakanganiriza Peace Park ubusa hama ugacumbwira yuko Tel Aviv ucusindwa na Tel Aviv ufise abakinyi babandi nyene. Hari ikintu kiriko kiravugwa n'abantu benshi mu Seminari. Hari abariko baremeza yuko uravye ingene imigwi mu cicaro ca kabiri yakuyemwe imigwi mu cicaro ca mbere ku bwabo ngo nukubisije babisigura yuko urugero rw'umupira mu cicaro ca mbere no mu cicaro ca kabiri arico kimwe niko bibona. Reka ntibitandukanye. Sivyo nariko ndakubwira. Barangana kuko urumva ikintu gusa basumba ni jeko. Imigwi yo mu cicaro ca mbere isumvye inkino nyinshi mu cicaro ca kabiri. No kuvuga bafise inkino mu maguru. Kuko urabona icicaro ca kabiri bakina mu mapure, bakina n'imigwi n'imike. Bakina inkino. Mugabo rero ugiye kuraba aba president bo mu cicaro b'imigwi yo mu cicaro ca kabiri baragerageje barashiramo uburyo
uzobona umukinyi yahora akina mu cicaro ca mbere aguzwe mu cicaro ca kabiri n'umukoca yego urumva bivuga yuko nta mumenyereza azova mu cicaro ca mbere agiye ubu ntushobora kumbwira yuko Wero Hussein yavuye muri Interstar akaja muri New Oil amafaranga bariko baramuha no kuvuga rero amafaranga hariya naho nyine ariho urumva n'abakinyi kandi bariyo hama ikindi no mvuga cyabakoze ko iyi migwi yo mu cicaro ca mbere urabona imigwi myinshi yo mu cicaro ca mbere irafise amastade yayo yego burya gukinira kuri terrain netre biratandukanye nuko uri kukinira muhira ku kibuga ciwawe n'abafana rero nabo baba bafise ico baterera ari naco nibaza yuko umugwi wa Kayanza United gutsindwa na garage yego uravyumva iyo bakinira kuri stade Gatwaro ntivyari kugenda uko uca wumva yuko byose biguma biraho ariko ku bwanje nta gitangaza kirimo nivyo uruhande rumwe ntibyumvikana mugabo urundi ruhande baranganya umupira naho birumvikana kuko nahandi turabibona ugasanga umugwi wo mu cicaro ivyo bitangaza rero vyarahatswe kuba ko umugwi wa Flambeau du Centre warahatswe imbere ya New Oil ibitsindo 2 kuri kimwe urumva ngo siyo babonye urukino ruraheze none hega New Oil irakomeye gose hanyuma Musongati nayo Flambeau d'Or yarahaswe kubirahira habuza kantide ibitsindo 3 kuri 2 jewe novuga yuko urabona nabonye nese babonye urukino ruraheze urabona yuko imigwi yo mu cicaro ca kabiri ihagaze neza no kubujanye n'akanoti no reka nakubwire none wowe uzogenda gukina none harura Flambeau d'Or imenyerezwa nande bafise umumenyereza ameze neza si Kabera buriya Kabera sinzi ko yasubiyeyo je mperuka yasubiyeyo kandi Flambeau d'Or nta rukino rumwe baratsindwa umuntu uzenya hariya muri division yego no kuvuga bategerezwa kuduga urumva raba muri no iki gice ca 16 gishiri cyanyuma umugwi novuga ko worohewe cyane umugwi wa Vitaro yego watsinze ibitsindo byinshi ibitsindo 5 imbere yuko duheraheza ibijanye n'igikombe cy'umukuru w'igihugu inyuma yaho umugwi wa Aigle Noir utsindiwe n'umugwi wa Tel Aviv usanzwe urongoye Reverien Ndikuriyo ati mumenyereza n'icegera ciwe bararusha ibaze tibararusha abagabo nibagende baruhuke bazogaruka mu mpera z'ukwezi kwa gatanu baje gutegura ihiganwa ry'umwaka mushasha niko bibona mfise ubwoba bararusha mfise ubwoba ubu wovuga gute ego nivyo nta uriko aravuguruza yego nta uriko aramuvuguruza ningingo no mugwi wiwe avuga ati aha ni wanje yego wombwira gute yuko barushe bwa Prosper ubwa mbere na mbere raba uko bahagaze muri champion sivyo yego bari mu migwi ya mbere kandi ku nkino zisigaye byari bigishoboka ko batwara igikombe ca champion yego kandi hasigaye inkino nyinshi inkino zigera kuri 7 niba ntibeshe zitandatu ubu uwo cumbwira yuko ufashe Aigle Noir nkuru uyihaye umumenyereza w'abakiri bato ko ari we aje kuyimenyereza ugaje uvuga ati wewe mukuru n'icegera cawe ni mutahe kandi uburusho bwanyu oya bana mutahe ni mu ruhuko none si mutahe ni mutahe uburusho bwanyu muzobandanya muhembwa ama prime de match prime ntibazozironka none bazozironka gute batariko baramenyereza yarabivuze neza ujejwe kumenyesha amakuru muri Aigle Noir Fabrice mu kiganiro yagize cyo kuri radio Buja FM bazogobandanya baronka ibintu byose bahora baronka nk'abakoca ivyo ndavyumva nukuvuga iki ku bwanje aho cugenda uraba amasezerano bari bafitaniye mbega amasezerano bari bafitaniye burya ntiyaherana nino champion oya ntavyo tuzi voilà naho rero je niho mfitiye amakenga kuko mu gihe ntibize bigutangaze ubonye muri saison itangura Aigle Noir bafise umumenyereza mushasha kuko kuruha yego none barushe kubera batsinzwe na Tel Aviv canke byari bisanzwe bihari ngira bari basanzwe barushe hanyuma baramubajije Fabrice kuri Buja FM kiganiro yabahaye ejo baramuza ati mu minsi heze umumenyereza wanyu Jocelyn Bifubusa nawe nyene yararushe mu murungika mu karuhuko haize iminsi tumubona mu mugwi wa Kayanza United ati none ako kara karuhuko canke mwari mwamwirukanye nabangira ngo niko bimeze aca mwishura ati Jocelyn yaragifitaniye amasezerano n'umugwi wa Aigle Noir
nimba yaragiye gukoca umugwi wa Kayanza United no kuvuga ko Kayanza United yabanje kuvugana n'umugwi wa Aigle Noir ati kanatsinda murabona yuko yagarutse ari directeur technique. Ivyo jewe nagomba ndakubwira tuvugana ukuri ngira ngo naba niko bizogenda nuko atamwanya dufise munini ya uko bivuga ko kanini yango twimbike je ntushobora kumbwira d'abord turaza makete yasohotse Joseph Bipfubusa ava muri Aigle Noir ku amakuru yavugwa kijyagiye kwari uko twarabonye makete amusaba gucaguramwo kimwe kuva mu migwi iserukira igihugu yose yarasanzwe amenyereza akaguma kuri Aigle Noir no kuva muri Aigle Noir akabandanya mu guserukira igihugu hama karondera handa za gukoca ivyo byose ni ibintu vyagiye birajahabona kandi biva mu mugwi wa Aigle Noir ubu rero kucungira yuko yavuye muri Aigle Noir akaguma mu guserukira igihugu agacaja muri Kayanza United ubu akabavuye muri Kayanza United agaca subira kuba directeur technique mu mugwi wa Aigle Noir directeur technique mu guserukira igihugu so umuntu muto n'umuntu abakomeye yasi mu guserukira igihugu ne bambe mu mugwi wa Aigle Noir none se umumenyereza sicegera cyo umumenyereza waje mu mugwi guserukira igihugu urumva ivyo byose rero ni ibintu ugenda uritondera ugenda ukaraba ukabanza ukarabisha amaso hama ukavyimba neza mu mitsi hajya tuzobimenya uzobona mugaye ico ndakubwiye coje jewe abamenyereza barungitswe mu karuhuko akaruhuko nakizere ko akaruhuko kazohera nakizere mvise ko bazova mu karuhuko bazoherayo uzobibona uko niko guseminari abibona tuve mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu tuje mu mugwi serukira igihugu intamba mu rugamba twimirije inkino zibiri mu seminari ukino gwa mbere tuzoduhuza n'igihugu ca Central Africa yugenekezo rya 2026 hasigaye iminsi 14 hageze hanyuma inyuma y'iminsi 4 duce dukira na muri Maroc no kuvuga urukino go nga ruzohera bacaburira indege birumvikana niko bimeze urukino ruzohera bacaburira indege nta mwanya wo kuruhuka uzobuhari hanyuma abamenyereza mu guserukira igihugu baramaze gutuma ko abakinyi barenga 40 neza 43 bazokugwamwo abazoheza rero 23 18 niki mu seminari ukibona ugo rutonde sinza kuja ku mazina cyane mugabo abakinyi 43 kugira ngo barondegwe mu abakinyi 20 mu minsi 10 ibi bintu wavyakirego wabibona gutubiha insiguro ye sinzi nibaza ko murazi ko ivyo abamenyereza bagira ivyo bashatse urumva mu gutuma kw'abakinyi mugabo jewe impungenge mfise kuri runo rutonde abakinyi 43 yego muri aba bakinyi 43 harimo 20 b'abaroko 20 b'abaroko bakina mu Burundi yego hakaba na 23 barungikiwe amatike barungikiwe ubutumire bazova hanze baje ngaha urumva je naragerageje kuraba ku bakinyi bahamagawe ngaha duhere ngaha kuri kuko aho gutubanze tureke guhera ngaha tubanze duhere hanze turabe d'abord uburemere bw'inkino tugiye gukina nico tugiye kurondera ku bwanje nibaza neza yuko umuti ntiwari guhamagara benshi umuti ahubwo wari guhamagara bake bakenewe hama bakamenya yuko bategura bari concentre uvuze uti bake bakenewe kubwawe rero hari abatumwe ko batari gutumwa ko canke hari abatatumwe jewe ku bwanje ndaguha akarorero yego nko mu abo twokita abakinyi mpuzamakungu babanze kuri liste dufise ngaha ndaguha nk'akarorero umukinyi nka Jire Ulimwengu akina muri Gormaya muri Kenya bageze kuri journée ya 15 yego kuva inkino za ihiganwa ryawo ritangwa amaze gukina inkino zibiri yego afise nta gitsinda aratsinda nta passe decisive aratanga ujya impira ava mu gitsindo ahubwo amaze kuronka ikarata imwe y'umuhondo muri izo nkino zibiri yakinye mu nkino 15 none nk'uyu yatumwe ko kugira azagira iki urabyumva ngira ngo umuseminari ngira kubera dukenye abasatirizi suko abasatirizi baguta yahamagawe mu ba ailier gauche mu ba ailier droite abakinyi basatira baciye ku ruhande rw'iburyo abakinyi urabye mu bakinyi basatira baciye ku ruhande rw'iburyo Cedric Amisi baramuhamagaye Joseph Shimirimana baramuhamagaye none Joseph azoza kugira iki bambe nako uyu Jire Ulimwengu none azoca twara ba ailier batatu bose bakinisha
ukuguru kw'iburyo ko ku ruhande rw'ibubamfu je mbona yabigize neza Mohamed Amisi Eric Kwizera Kirungo uyu yagiye muri Namungo hakaba meme na Cedric Amisi uyu muhungu Kutinyo aheruka kuja muri Sofapaka mu gihugu cu Uganda abo none ntibakwiye none vuga yuko dufate poste par poste ko muri 11 batangura mu kibuga fata kutwaye umwe n'umusubirira none abo ntibaba bakwiye uza gushira kuwa gatatu wirugura uramuhamagara erega azanitike y'indege nivyo jese mvugira igihugu sinza amafaranga ingena akoreshwa niki mugabo jewe ndaharura neza yuko uharura abakinyi gufata abakinyi 43 bose uti ni muze muje muri ka duharure n'uburyo bukoreshwa kubwawe rero uti hatumwe ko benshi badakenewe none jewe hari ikintu nashimye mu bakinyi babaruko ngaha jewe umbwiye ko uhamagara Onesime Nduwimana je suis tout à fait d'accord Onesime Rukundo n'amahoro umbwiye yuko uhamagara umusore nka Juma Mohamed aho je ndavyumva umbwiye yuko uhamagara umusore nka Isaac Kizimana wa Musongati muri axe ya defense mu gihugu uzi kuba wahamagaye Fere wahamagaye Eric na David Nshimirimana yagarutse mu guseruka ya gihugu aho ndavyumva none ucu uhamagara musa muryango wundi wiki ucuraba urugero bariko kuko ntushobora kumbwira yuko hagati ya Fere hagati ya David hagati ya Eric ndayizeye uyu ari muri Turiki abo mu gihe hazogera bose baje bategerezwa kujamwe ngira ngo batumye ko abakinyi benshi ko bavuga bati kumbure bazi ko corona yeze kumbure hari abashobora kugwara ivyo yarabivuze mu kiganiro bwacu jewe twakoranye na Jimmy Ndayizeye higo kugira uko ndavyumva mugabo abakinyi 43 ni benshi cyane nubwo wavuga ngo ni preselection mugabo kandi ikindi naco twavuga nuko ko bwanje nta mukinyi vraiment yari gutumwako atatumweko nuko